Ni igiki wokora mu gihe wumva ko wakoze ikintu kitari cyiza mu maso y'Imana, hama ugasaba imbabazi ariko ukumva muri wewe nubwo wasavye imbabazi ukamenga Imana ntiyakubabariye? Niyo ugerageje gusenga ukumva umenga amasengesho uriko uragira akubita ku ruhome agaruka, mbega ni igiki wokora? Nimba ushaka kumenya ni igiki wokora muri ivyo bihe, ndaguhaye ikaze mu kiganiro Intara yacu c'uno musi. Ego, ndabaramukije mwese, nizera ko muguwe neza cyane. Mu kiganiro Intara yacu c'uno munsi tugira tuyage ku kintu kidasanzwe, ni igiki wokora mu gihe wumva umenga ntiwahariwe. Kuko birabishika mu kiganiro geruka twarabonye ko umwana w'Imana arashobora gukora icyaha bivanye yuko inkomezi ziba ari nke, na cyane cyane kubera ko umwana w'Imana iyo yakiriye Yesu Kristo aragira imbuto y'Imana. Imbuto y'Imana iba muri we. Iyo mbuto isabwa kuvomererwa, isabwa gututurirwa, niko novuga, kugira ngo ishobore guhunda imbuto nyinshi, ishobore kuzana ivyamwa ku mugaragaro. Rero birabishika nk'uko twabibonye mu migani, aho havuga yuko iyo bishitse umuntu akaneshwa, inkomezi ziba ari nke. Ico ni ikintu cya mbere dukwiye kumenya. Ku bantu bataravye ikiganiro c'ubutaha, murashobora kukiraba kugira ngo dushobore kugira hamwe. Hama rero uno munsi dushaka tuyage ku kintu bita mbega n'igiki wokora mu gihe wabonye ko wakoze icyaha, wanicujije, ariko iyo usavye Imana imbabazi n'ubundi wumva umenga amasengesho yawe Imana ntirikira yumva. Ikintu cya mbere womenya nuko igihe cyose iyo umuntu akoze icyaha, twarabonye ko Imana niyo kwizigirwa, nkuko twabibonye mu cete cya Yohana igice cya 9, avuga ngo nitwa turi ivyaha byacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka, nico gituma itubabarira ivyaha byacu ikatweza ukugabitanya kwacu kose. Mu biganiro biheruka twaravuze yuko isengesho ry'imbabazi ari isengesho Imana, iyo umuntu asavye Imana imbabazi, ni isengesho Imana itamubwira ati hinge nzokwishura. Hari amasengesho yo dusenze usenze ukavuga ati Imana ndakeneye umperezi umuduga, Imana ishobora kukubwira ati ego ndawuguhaye mugabo uzogushikira mu myaka 3. Mugabo igisengesho ryo gusaba imbabazi ni isengesho iyo usavye Imana imbabazi ubwo nyene ikiziguha, kuko Imana uri umwana w'Imana. Umwana nk'uko twarabiye mu karorero k'umwana w'icangazi yatahuye ivyaha vyiwe, acaraza imbere y'Imana, imbere yase arabwira se amubisaba imbabazi, se aca mubabarira ubwo nyene. Ntiyarinze kumubwira ati ngo mbaje kuguha igihano, ubanze kwanza gutekereza ngaho nzoba ndakubabarira mbanze ndabuko wigenza, oya. Ariko igihe cose umuntu yicujije akagaruka imbere y'Imana, akabwira Imana ati Imana ngirira imbabazi, hari ikintu nakoze kitaguhesha icubahiro, mu rukundo rw'Imana, Imana iramubabarira. Rero ikintu cya mbere tukwiye kumenya nuko Imana iradukunda, kandi urukundo rw'Imana ntirufatanye n'ivyo twakoze. Bibiliya ivuga, tugiye gusoma mu Baroma igice cya 5 ku murongo w'8, avuga ngo ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. None tumaze gutsindanishirizwa n'amaraso yiwe, tuzorushirizaho guheshwa no gukizwa uburake, tuzorushirizaho guheshwa nawe gukizwa uburake bw'Imana. Bisigura ngo Imana yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Imana ntigukunda kubera ko ivyaha vyawe, novuga ati kubera ko wakoze ivyaha cyangwa utabikoze. Imana igukunda kubera ko igukunda. Nikimenyamenya Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha, utaranamenya Imana, ukiyogota ku Mana, ukibaho ubuzima Imana itigera inezererwa n'umunsi n'umwe, kuko umuntu atarakira Yesu Kristo Imana ntimunezererwa. Ariko muri twebwe, iyo warakiye Yesu Kristo, Imana irakuraba ikabona Kristo muri wewe, ikumva iranezerewe. Rero Imana tukiri abanyabyaha, tukiri mw'isi, Imana yaraturaba tukiri abanyabyaha ikadukunda, na niyo mpamvu yatumye Kristo aza kudupfira. Ico ni ikintu womenya cya mbere cyo gufasha kumenya ko Imana itagukunda kubera ko hari ico wakoze, ariko Imana igukunda kubera ko igukunda.
rero jwi rikwemeza ko wakoze icyaha kandi uzi neza ko wasavye imbabazi, ni ukumenya neza ko ari ijwi ry'umugwanizi, kuko ijwi ry'umugwanizi nk'uko tubisoma mu vyahishuriwe Yohana igice ca 12 ku murongo w'10 aravuga ngo Satani niwe arega abana b'Imana. Igikorwa ca Satani ni ukwama akurega kugira ngo ntushobore kwegera Imana, kuko arazi yuko uburyo wegera Imana niko murushirizaho gusa nayo. Rero ico ijambo ry'Imana rivuga ngo umwasi ntazanwa n'ibindi atari kwiba, kwica no gutikiza. Rero abashaka kugutikiza ngo arondera uwarotsa. Rero uburyo bwo kukurotsa canke uburyo bwo kugutikiza buri muri ivyo bindi nyene ashaka kukwegeza kure y'Imana. Mu biganiro biherutse twarabonye ko Imana idashobora Imana ntiguta kubera ko wakoze icyaha, ariko wewe urashobora kuva imbere y'Imana. Imana iri hafi yawe, mugabo wewe mu vyumviro vyawe ukaja kure y'Imana, ivyumviro vyawe bikaja kure y'Imana kubera ikibi wakoze imbere y'Imana. Ariko ukwiye kumenya ko Imana igihe cyose ukoze icyaha yama yiteze ko ugaruka, hama ikubabarire, hama igufashe. Na niyo mpamvu Mwemuyera yaje. Mwemuyera ariho kugira ngo adufashe, adushikane ku gutungana gose nk'uko Imana ibishaka. Yesu ashimwe. Rero iyo umuntu akoze icyaha ni ukumenya neza ko icyaha iyo wagikoze ugasaba Imana imbabazi, Imana yakubabariye. Na niyo mpamvu hacaza ikintu bita kwakira imbabazi z'Imana. Iyo usavye imbabazi Imana uca wakira imbabazi z'Imana. Rero rimwe na rimwe iryo jwi iyo rije ukaca uguma wumva umenga urarihaye ikibanza muri wewe rirakuganza, ariko ukwiye kuribwira. Hari imirongo yodufasha nk'umurongo wo muri Mika igice c'indwi, niho havuga ngo mwasi wanje yacu nyitamba hejuru, iyo nguye ndavyuka. Niko Mika yavuze ngo mwasi wanje yacu nyitamba hejuru, iyo nguye ndavyuka. Hari n'umurongo wo mu Migani ngo umugororotsi ngo ashobora kugwa incuro 7 ariko akavyuka. Rero ibi nivyo vyizigiro dufise, niyo umuntu yogwa ntidushika hasi, turavyuka kandi tukabandanya tukagenda. Ngo imikangara yo kwica kigatemba, ngo ariko twebwe twizigiye Uhoraho, ngo twibura mu nkome zinsha nk'inkukuma. Rero ivyo iyo utanguye kubimenya ugatangura kuturavyatura, iyo ryajwi rije rikakubwira tura umunyavyaha, ukavuga oya sindi umunyavyaha, kuko abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, kuko turi muri Kristo ntidutsindanishirizwa n'ibikorwa vyacu, ariko dutsindanishirizwa n'ico Kristo yakoze. Tugira turangirize mu murongo uri mu Baroma igice c'8 ku murongo wa 33 kugeza kuri 34, ndavuga ngo ninde azorega ab'Imana yatoranije? Ngo mbega ni Imana, kandi ariyo ibatsindanishiriza. Nukumenya ko Imana iragutsindanishiriza, igutsindanishiriza ukiri n'umunyavyaha, tukiri abanyavyaha Imana iradutsindanishiriza. Rero ngo ninde azoturega? Kuko Imana yadutoranirije muri Kristo Yesu. Ngo ninde azorega ab'Imana yatoranije? Mbega ni Imana, ngo kandi ari ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Kandi ari Kristo. Mbega ni Kristo Yesu, kandi ari we yapfuye. Ikiruta vyose yarazutse, ari buryo bw'Imana, biteye ko aradusengera. Kumenya ko Yesu Kristo agusengera. Rero igihe cyose Satani ariko arakwereka ngo uri umunyavyaha, ntukiye kwemeranya nuko uri umunyavyaha. Kwijambo ry'Imana rivuga ngo icyavyawe n'Imana cyose kinesha isi. Ico dukiye kukimenya. Rero ntiturabanyavyaha kuko ivya kera Bibiri ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ivya kera bicika bishasha. Twacise ivyaremwe bishasha. Petero avuga ngo nuko rero ngo muri ivyaremwe bishasha, muri ubwoko bwatoranijwe kuba inyegu yiharije ya Kristo. Ico Satani ashaka nuko uba inyegu yiharije y'ubwoba, uba inyegu yiharije yo kumva ati urarandutse uragizene, ariko hari urukundo rw'Imana. Imana igufitiye ubuntu kandi ikwiyumvira ko ivy'amahoro. Ivyiyumviro vy'amahoro vy'Imana ntibikwiyumvira ko kubera ko wakoze ivyiza canke wakoze ibibi. Oya, igihe cyose Imana ikwiyumvira ko ivyumviro vy'amahoro. Ubwo igihari nuko nawe ucuza mu Mana nyene ukavuga ati ahanye ndagarutse imbere y'Imana, kuko umwana w'icangazi ari kure yase ntabaho mu mugambi wase. Ariko iyo agarutse akavuga ati ndaje kuri Data, ubuzima bwiwe burahinduka maze agatangura kugenderera mu mugambi wase. Rero mwarahezagiwe cyane. Ahantu turangirije ikiganiro kwakira imbabazi z'Imana. Nizera ko kino kiganiro cagufashije. Hama nimba caragufashije ndagusabe ugire partage kugira ngo n'abandi bashobore gufashwa nk'uko wafashijwe. Mwarahezagiwe.